Hello my beautiful people, iri yumva njye Simba from Side Intare mu manuko. Ivyo biganiro nyene dukora hamara gutumira kana subscribe, nimutana kana subscribe, turaga numwe turaga no kabiri no gatatu eka abo tuzakura nka bose. Nje bibazo nyene hama uvyishuye neza ni good, avyishuye nabi cyadutwenga. Brother good. Amahoro neza. Mwitwa bande? Je ku izina ry'iwanje banyitwa Bisho Drama. Bisho Drama. Ndafise ikibazo shaka ndakubaza. Buri giswahili uragitahura? Igiswahili je ni kuvuga ati ndagerageza. Mugavye shurabizi. Si cyane. Habari yako? Nzuri. Ndashaka rero ndibazo uragitahura sworone. Buke. Hari umuntu yavuga ikintu ntumumva. Hari bimwe gusa ntumvamo gusa. Igiswahili cyane gusa bimwe ndavyumva. Okay. Nshaka iyo bavuze ati amagara samazi, amagara n'amazi aseseka ntibayore. Mu giswahili bavuga gute? Amagara samazi. Amagara n'amazi aseseka ntibayore. Ni uvuga ico rero ico kirancanga. Okay, mando kandi mbwira ati ubwira abantu bari kuturaba ngaha. Uvuga ati kanda subscribe kuri Eric Burundi TV. Bakunzi ba Bisho Drama. Eric bandaye. Kanda subscribe kuri Eric TV. Eric Burundi TV. Eric Burundi TV. Reka tubane ikibazo gira kabiri basi. Nishaka kumbwira. Umusozi mu giswahili bawita gute? Umusozi. Muri mirima. Umusozi. Murima. Okay. Reka tubandane ikindi kibazo cya gatatu. Icya kane tubaduhejeje. Iyo bavuze ati yampaye isuka mu giswahili bavuga gute? Bro, ico ni kuvuga yampaye isuka. Ndovuga yuko amenipa amenipa suka. Jembe amenipa jembe. Yampaye isuka vuga twumva. Amenipa jembe. Okay, reka ikibazo cya nyuma hama icyo tugirane icyo dupoesha siko none. Ikibazo cya nyuma kivuga uko baravuga mu Kirundi ati amayira abiri, mu giswahili bavuga gute? Njia mbili. Mu mayira abiri mu giswahili bavuga gute? Njia mbili. Okay, urakoze cyane ndibaza babyumvise. Ikibazo cya mbere reka cya gatatu iyo bavuze ati yampaye isuka suko none uwo umugani w'ikirundi ukisha mu giswahili babigoye cyane biragoye. Iyo bavuze ati mu mayira abiri mu giswahili ni njia panda suko. Kindi nabonye wacishuye neza siko none. Urakoze cyane. Ya brother, mambo vipi? Mambo ni poa. Uri sawa? Uitwa nde brother? Mimi jina langu naitwa Ado. Giswahili gitahura cyane? Sio sana, ni kidogo. Kana numva ari cyo kuravuga? Ni buke. Okay, reka tubandanye rero. Ndakubaza ibibazo bine. Ariko muri ivyo bine ndashaka wishyure mu basi na bibiri suko none? Hamna shida. Witwa Ado? Yes. Iyo bavuze ati izina Nduwimana mu giswahili bavuga gute? Ushaka kumubwira umuntu mu giswahili natabura ikirundi, nitwa Nduwimana mugabe uri mubwira mu giswahili bavuga gute? Kwa Kiswahili Nduwimana. Hapo sijui. Okay, reka tubare ikindi kibazo. Ikindi kibazo kivuga ati iyo bavuze urusengero. Ushaka kuvuga mu giswahili uvuga gute? Urusengero. Reka basi tu. Ngoja nifikirie. Reka basi tugende. Uvuze urusengero ni kanisa. None urusenge nago ni iki base mu Kirundi? Urusenge. Urusenge nujya banikira kibintu nkajya banikira ho nk'ibivunde iki. Okay, tuvuge maje ikibazo cya nyuma. Mvuze ati impene. Hari impene baragira y'intungu. Ikintu kimcitiyana n'impene ni giki? Intama. Ikintu cyitwa impene ni giki? N'intama. Ikintu cyitwa impene. Hari impene baragira y'intungwa. Hari ikindi kintu bita impene cyitwa uko nyine impene ni giki bagikoresha hehe? Okay. Hariyo impene y'igitungwa. Hariyo n'ikindi kintu cyitwa iryo zina nyine impene. Gikora akazi nyabaki kibaye kimeze gute?
Numwagazi. Numwaka. Urakoze cyane. Tubandanya n'ikiganiro cyacu ini Eric Burundi TV tuganira dutwenga twiga byinshi mutama n'impore. Ndashima n'ukuri. Ishaka bari kurabanga ko ashaka kumenya ati mbendi kumwe nande muri kano kanya. Bo nitwa ni mwana Eric batazira fundi yura. Fundi yura. Nabazize ikibazo. Hari impene y'intungwa. Hakabaho n'impene n'izindi mpene y'ikindi kintu cyo kintu cyitwa impene. Kindi ni giki je kungene ndi umufundi mu byo nkora hari impene ukoresha mu gifundi nta kintu gifise amashami amaguru atatu tuhagarika nkuko unye bagishaka kwimbaho ego tubona guhagararako bivanye nino imbo atabiti bari ngo dukora ibintu bita ibikwa baca bayita impene wagitoye cyane reka tubandanye ikindi naco hari ikintu bitwa inzira hamwe n'ibarabara ivyo bintu bitandukaniye kuki bo ibarabara usanga ryagutse hamwe n'imodoka ari canwa nayo inzira nakira gatoyi bita ikayira ka Kirundi gaca mu mirima je no hino cyo ku misozi je no hino nayo ibarabara ryagutse cyo imodokari rigacamwo n'ibitungwa byinshi cyane ego reka tugende kuri kinacho iyo bavuze uruzi bakavuga umwonga ivyo bintu bitandukaniye kuki bo uruzi n'umwonga byatandukanye kuko umwonga na amazi ava ahantu mu isoko akagenda ahantu mu myaba na uruzi ruca hagati y'imisozi nta myaba ibihari ngo habemwo amasoko hafi na hafi rero umwonga haba ari ahantu hari isoko ry'amazi bikamanukira hehe mu myaba kakaba akuzi gatoyi cyane niko bita umwonga. Murakoze cyane cyumbwira abantu ati kanda subscribe kanda subscribe urakoze cyane abantu bose